Ashimwe muri rwa rukurikirane rwa byigwa by'indongo z'ivuga Bibiliya uno munsi tugeze ku munsi wa gatanu wa Bibiliya kumbura ko batwumvise y'Abadventiste bagomba gutahura yuko iki gitabo cyacu cy'indongo z'ivuga Bibiliya iyo bavuze ku munsi wa mbere bavuze dimanche iyo bavuze ku wa kabiri bavuze lundi bavuze ku wa gatatu bavuze mardi bavuze ku wa kane bavuze mercredi ku wa gatanu ni jeudi ku wa gatandatu ni vendredi rero tugeze tariki 10 gitugutu umwaka wa 2019 ku wa gatanu ariho jeudi no musi turi jeudi ikigo dufite kirakomeye cyane cyitwa ngo Nehemiya yitegurira kujya ku kivi. Nehemiya yitegurira kujya ku kivi. Mbere ko dutangura reka dusabe Pastor Denis adushima uko y'Imana. Amen. Uragororotse Jehova gitandara kizima Imana ivuga bikaba kandi utegetse bikomera izina ryawe n'iryuba. Amen. Uhekeye imbere y'inyonga zawe mu ntumbero yo kwiga mwami ikigwa ndakwinginze ngo twikire mwe wawe yera kugira ngo dutahuze kandi n'uwo wese abyumvise rumugirire ikimazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego ikigo cyacu twamaze kumva yuko cyitwa ngo Nehemiya yitegurira kujya kugira ku kivi. Rero ngo nta kibazo cyari gihari kuko Imana yahamagaye Nehemiya yari yiteguye kumuha n'ibyankenegwa sivyo ibyankenegwa umwanditsi wa kino gitabo ntabwo yatweretse mu buryo bwose bwiramburiye ngo atwereke Nehemiya ingene yakuze ingene yabayeho kumbure sinzi ko imbere bazo bitwereka mugabo gusa Nehemiya Imana imaze ntawe tubona ko yize mu mashuri ahambaye ya kaminuza yo mu isi cyanke iyobokamana kandi kare twabonye ko umuntu yize yari Ezira nawe nyine ngo yari inamuye mu mutima mu kigo cya mbere twabonye ko inamuye mu mutima afata ingingo yo kwiga ibyanditswe byera no kubigendera mu buzima bwa misi yose kubigendera hamwe no kubyigisha ubwoko bwabo. Rero na Nehemiya ngo Imana imaze kumutoranya nk'umurongozi nk'ugomba kujya imbere y'ubwoko bwiwe ngo yari yamuteguriye n'ibyankenerwa byose kugira ngo abane Yehova Imana agize gute yamuhaye. Ngo rero ngo yari yambaye ubumenyi bw'amasezerano yande Yesu ashimwe. Ni ikintu gihambaye burya hari igihe abarongozi mu byobokamana usanga bibagiwe amasezerano y'Imana bibagiwe inshingano Imana bahaye yuko itegeko kubana nabo mu bikorwa byabo. Reka dusome uno murongo dusabe Evrine atore Bibiliya yiwe adusomere umurongo uboneka muri Nehemiya ikigabane cyaho cya kabiri turahera ku murongo wa 11 tugeze ku wa 20. Nehemiya igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 11 bavuga ngo nuko nshitse i Yerusalemu mara iminsi 3 ndaheza mpinga mu ijoro mbyukana n'abantu bake kandi sinagize umuntu n'umwe mbwira ibyo Imana yashize mu mutima wanje ngo ndabikorere i Yerusalemu kandi nta mafarasi twajanye atariyo nagenderako nuko iryo joro nca mw'irembo rija ku mwonga nkomeza inzira y'isoko y'ikiyoka nshika no kw'irembo bacishamwo umwavu ngenda nitegereza inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu ukuntu zasenyutse n'amarembo yaho ingene yahiye maze nkomeza inzira nshika kw'irembo rija kw'iriba nshika no ku kidengeri c'umwami ariko ntihaboneka inzira ifarasi nagenderako icamwo. Nuko iryo joro nyene nsubira kuduga akagezi nkomeza kugenda nitegereza inzitiro ndaheza ndakevya nsubira guca muri rya rembo rija ku mwonga nuko ndataha. Ariko abakuru ntibari bazi iyo nagiye canke ico nakoze kandi ntaco nari bwabwire abayuda arabaherezi canke abanyacubahiro canke abakuru canke abandi bose bazokorana nanje ico gikorwa. Nehemiya aremesha abantu ngo bubake 17
maze ndababwira mbega nimubona ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye, enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ndaheza mbiganira ingene ikiganza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake. nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza, Imana ishimwe. 19 ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengego bati ibyo mukora n'ibiki? Mbega si uko mugomba kugarariza umwami? Nanjye ndabishura Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Haleluya. Ati nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta cibutso mufise i Yerusalemu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Ukuvuga aya majambo yanyu yo ku murongo wa 20 arakwiye. Aha murabona ko ngo ntabwo ubumenyi bwamubujije, uvuga ngo yarafise ibimenyamenya yuko Imana iri kumwe nawe, ariko ntabwo byamubujije kuguma yiyumvira nyine ko ashogira gute coko bwimbitse. Urabona ko mu ijoro yabyutse n'abantu bake akagenda, bisobanura ngo yari ko araraba ibango afise, igikorwa yaracyumvise mu makuru bamuhaye. Mugabo aha rero yagiye kuraba uruzitiro rumeze gute, ruzokubakwa gute, hazokenerwa iki. Aha ariko zabajije ngo ndetse mu cyo uwo murongo babaje bati ni igiki Nehemiya yakoze mu kwitegurira umugambi wo gusubira kubaka uruzitiro. Twakivuze yariteguye, amaze gushika yarasohotse mu ijoro atawundi muntu abizi, ariko n'abantu bake biwe bamugendanira, baragendura igisagara cyane cha Yerusalemu. Nubwo bwari ikigo batanze ngo ikigwa ivyigwa ku barongozi, ivyigwa bigera kuri 3 ndabisoma ko byanditse mu kirane. Bo ikigo cya mbere kivuga ngo Nehemiya ngo ntabwo yigeze agira umuntu n'umwe abwira ivy'Imana yashize mu mutima wiwe kugira ngo abikorere Yerusalemu. Muri Nehemiya 2:12 ngo ntabwo yaretse kubibwira abansi gusa, ahubwo no mu barongozi bo mu Bayuda nta n'umwe yagize gute yabimenye yabibwiye. Ngo yari ku gikorwa cyo gutohoza kugira ngo ashobore kumenya icyari kigiye kugira gute gukorwa. Nehemiya uri kuraraba igihe umwami Ahasuwerusi yamuha ugwete, Nehemiya amaze yasabye ugwete bwo guha abatwari batwarira umwami hakurya. Umwami ntiyamuhaye ugwete gusa, yanamuhaye n'abagendanyi, sibyo, n'abagenda ku mafarasi bamushigikiye. Bisobanura ngo Nehemiya yarahejeje kwimikwa nk'umutware atwarira umwami Ahasuwerusi i Buyuda. Hanyuma ikindi nacyo gikomeye ngaha nuko Nehemiya kubera ko Imana yari ikiramukoresha, yemeye Imana akayibera igikoresho, yamuhaye n'umwe wo kuyumvira ibyankenerwa byose. Raba ntiyaje gusa n'ugwete bwo guha ababagwanya amahanga abakikuzi, yamuhaye n'ugwete bwo gushira Asafu navuga yuko yaraje bishibare cy'umwana hakurya y'uruzi kugira ngo niyakenera ibiti arimo adironke bitagoranye. Imana ishimwe cyane. Rero tubona ingene Imana mu bwenge bwayo iyo yahisemo kugukoresha ntabwo yihenda. Uri kurera abarongahe ikigo cya mbere ku barongozi, ubwa mbere gira amatohoza, ntibaguye igikorwa uca usimba kusigize ziramaye igikorwa ndi mukuru ngejwe ibi n'ibi, utangure kwerekana amajambo y'agatitiro kuri bagenzi bawe. Oyi banza urabe igikorwa wabwiwe, ukitwararike, ubanze ukirabe
niho unamenya ingene ushobora kugira gute kugikora. Icya kabiri ikigo cya kabiri kivuga ngo imbere y'uko agira icyo avuga ngo Nehemiya yaragiye akora igikorwa cyo muhira cyo gutegura neza no gushyiraho indinganizo y'ibizokenerwa byose. Iyi ni plan d'affaires mu gifaransa. Yamaze kuraba akarere nyine kameze bo kabiri arabye ariko araba ibyankenerwa kugira ngo nirasa mu gikorwa niyasimbura mu gikorwa ntihagire ibyo akehanirwa, sibyo? Ikigo cya gatatu ngo igihe yavuga ibijyanye n'icyari kigiye gukorwa Nehemiya yatanguye gushyira ku rutonde ibintu byose Imana yari yarakoze ubwa mbere mu kurongora iki gikorwa, maze ashyirako amajambo umwami yari yaravuze. Yaremesheje abantu imbere y'uko abasaba ko bagira icyo babivuga ko Imana ishimwe. Yarabye abantu umugabo abantu ntibari kunyanga kugira ubwoba. Hari imyaka 13 barabujijwe kugira gute kubaka basa nibaratera batera ubwoba kuko baratinya bavuga bati hamwe aba bantu bo kubaka tuzatugo gusa tuzobibona imbere. Nehemiya yari umuntu akomeye cyane afise no kwizera kandi adatekeranya ku masezerano kuko wewe yabwiye Abisirayeli ati nimuhereko mubaki yerekana yuko mu by'ukuri yaraza ati jewe shigikiwe n'umunyenkomezi uko bizogenda kose yarabona ati Imana iri kumwe nanje byose bizokunda. Yarisunze irya jambo ryanditse mu gusubira mu byagezwe cyo 19:13 Imana si umuntu bibeshi kandi icyo yasezanye cyose itegerezwa kugishitsa. Rero urabona yuko aba bantu no kwitwa yuko bari nk'intambamyi kubera inzigo n'ishari. Aba ba Tobiya baragerageje kumwereka yuko ari abantu basuzuguritse, ari abantu atacu boshikako, ariko wewe uri murongo wa 20 ngaha mu cyo cya kabiri muri Nehemiya niho haca bavuga amajambo mu by'ukuri yumva yuko uyu muntu yari yuzuye ibyizigiro ati neza ati jewe Jehova ari kumwe nanje kandi bari kumwe nanje ashoboye byose n'ubwo mudusuzugura. Aya majambo yavuze ngo nanje ndabishira nti Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nicyo gituma twebwe abasabyi bayo dushirako tukubaka. Ibyizigiro rero umuntu wese akwiye kubigira. Hari igihe tuba tuzi yuko Imana yasezeranye ikintu n'ubu ugasanga twebwe dufise ubukekiranya kubera kwizera guke cyangwa babitera ubwoba batweka ko amasezerano n'ubwo Imana yavuze atazoshika kuko urabona babana bimubwiye ati mwebwe barabashinyagurira ibyo bintu ntibishoboka, ariko twebwe ati Imana twizeye yo mu ijuru ntizotuma bigira gute bishoboka. Uko kwizera rero ntibisanzwe niko twese twari dukwiye kugira. Niba tuzi yuko Imana yasezeranye ikintu twizigire yuko icyo yavuze cyose kuri twebwe izogishitsa. Ibyo by'intambamyi tubona nk'imisozi twizeye yuko Imana ishobora kubigira ibiyaya maze igikorwa cyayo bigatera imbere. Akandi kantu twakwigira ngaha kuri Nehemiya turabe ukuntu yagiye gushingira intahe imbere y'abanyamahanga, ariko twebwe uyu munsi kiratugora. Ugeze ahantu mu bantu batizera cyangwa se b'abanyamahanga ho kugira ngo wature izina ry'Imana, nawe iyo ugeze mu bayituka wifashanya nabo, iyo ugeze mu biheburo nawe ushika mu mwiheburo. Ariko rero Nehemiya aratura imbere y'aba bagabo batazi Imana ati Imana niyo izotuma bikundika. Ikintu kihambaye cyane kuvuga ati ibyo uzanye n'ibiki niyo mwami wishimikije wewe yo gukura mu maboko yacu cyangwa yotuma ukora ico gikorwa, ariko wewe ahanga amaso mu ijuru. Nico dusabwa niyo twaba turi mu bantu batemera Imana tuyizere kandi tuyature igihe cyose. Baravuga ati niwatega isoni no kunyaturira imbere y'abantu nanjye nzotega isoni no kukwaturira imbere ya Data. Hari amajambo avuga kuri paragrafu ya nyuma ngo ibiganiro tugirana n'abandi birerekana abo turibo n'icyo twizera. Ngo Nehemiya yavuga amajambo akuza uwuyumva, ntabwo atinya kuvuga Imana mu byo avuga byose no mu kuyiha icyubahiro, ndetse no mu gihe abantu bamusuzugura cyane bakamushinyagurira. Aba basa nibarati baramusuzuguye kugeza bavuga ngo
uruzitiro bariko barubaka nibwebwe naho webwa gute woca rusenya kare gasuzuguro gakomeye cyane ariko yakomeje kubwira abisirayeli ngo mwubahe ngo mwizere imana yonyene nizo bikora Yesu ashimwe nibaze ko ikigo cyasobanutse ku bashobora kugira ibibazo aho tutashitse barashobora canke kutunganira barashobora kwandika bagasiga ubutumwa bugufi muri commentaire kugira ngo ku butaha tuzogikorereko hanyuma murakoze cyane Imana bahezagire mu izina rya Yesu reka dusenge Imana turagushimiye umwami Yesu umwami w'isi yose izina ryawe rihabwa icyubahiro turabona akariro mu kino cigwa k'ivyigwa abarongozi tugomba gukura mu kino gitabo turakwinginze ngo do kuba uburoro bwiza n'ibyo tubisomeka turinde gukora mu buryo bwo gucika intege no kutagira ibyizigiro mu masezerano waduhaye mugabo duwe kwizera no gushira mu ngiro ibyo wasizanye kuri twebwe tubisabye mu izina rya Yesu amen.